Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 23 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Ivyaba dadi. Bisemwo kuvugana n'abana b'ubwami bariko barazimizwa. Mbega bababwiye ko so canke data canke papa canke dadi wanyu ari inde? Yesu yavuze ati, kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data, ko so ari umwe, ari uwo mw'ijuru. Aho ni muri Matayo igice ca 23 ku murongo w'9. Nimba ari uwakwibarutse, itegeko rya Mose ndetse n'iry'ibihugu riramwemerera ko umwita so hama ukamwubaha nka papa akuvyara, nk'uko rivuga riti, wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Aho ni muri Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 12. Ariko nimba ari umurongozi wawe mw'ishengero kanaka canke mw'idini kanaka, nta tegeko na rimwe rimwemerera ko umwita papa wawe, ariko utegerezwa kumwubaha nk'umurongozi wawe Imana yagushize imbere. Hama nimba ari wakuvyaje ubutumwa bwiza bwatumye ufata ingingo yo kwizera ukihana, nta tegeko na rimwe rimwemerera ko womwita papa. Ariko ufatiye ku nyigisho za Pawulo, wewe aremererwa kukwita umwana. Bidasigura ko wewe uca utegerezwa kumwita papa. Pawulo yavuze ati, ivyo simvyandikiye kubatetereza, ariko ni nko kubahanura nk'abana banje nkunda. Ko naho mufise muri KRISTO ababarera 10,000, ntimufise baso benshi, kuko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri KRISTO Yesu. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 4 ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. By'ukuri Pawulo ari mu bantu bavyaje ubutumwa bwiza abantu benshi, ariko nta na hamwe uzosanga aho bamuhamagara ngo papa canke dadi. Dushobora kwibaza tuti, ni igiki cihishije inyuma yo guharanira kwitwa papa, ko tubona bose babihurumbira? Bene data, nta kindi atari kubibagiza so wanyu w'ukuri no kwironderera ivyubahiro bingana n'ivy'Imana. Reka turabe imigenderanire Pawulo yari afitaniye na Timoteyo yatumye Pawulo amwita umwana wiwe, ariko ko ataho tubona Timoteyo yita Pawulo ngo papa. Pawulo ati, ariko nizigijwe n'umwami Yesu yuko nzobatumako Timoteyo vuba, kugira ngo nanje nze nshire umutima hamwe ninamenya ivyanyu. Sifise uwundi ari n'umutima nk'uwuwo yobabara ivyanyu vy'ukuri, ko bose barondera ivyabo, batarondera ivya Yesu Kristo. Ariko murazi ingene uwo yagejejwe akarama, kandi yuko nk'uko umwana ameranira na se, ariko yakoranye nanje igikorwa co gukwiza ubutumwa bwiza. Nuko uwo niwe nizigiye yuko ariwe nzoca mbatumako, aho nzomenyera ibizombako. Ariko nizigijwe cane n'umwami wacu yuko nanje nyene nzoza vuba. Aho ni mu cete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 2 ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 24. Turabona n'abandi Pawulo yita abana, ariko
bo ntaho tubona bamwita dadi. Mucete yandikiye Tito yagize ati: ndakwandikiye Tito, umwana wanje nyakuri, kubwo ukwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wewe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umukiza wacu. Aho ni mucete Paulo yandikiye Tito igice ca mbere ku murongo wa 4. No mucete Paulo yandikiye Filemoni yagize ati: ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onezime uwo navyariye mu minyororo yanje. Aho mucete Paulo yandikiye Filemoni igice ca mbere ku murongo wa 10. Menya neza ko abo twita abana bacu badategerezwa kuca batwita papa, ngo n'uruyeri n'uruhendo. Ibi byaramaze kuzana intambara hagati y'abizera, kandi namwe munezerezwa no kwitwa abadadi mufise intambara nyinshi kuko mupfa abo mwita abana. Kandi nabo bana nabo uza wumva ngo je ndi uwa kanaka, uwundi nawe ngo ndi uwa kanaka. Ndababwize ukuri, izi ntama za Kristo muzozibazwa. Ayo matati yigeze kubaho mu ishengero rya Kristo ry'Abikorinto. Reka dusome uko Paulo yababwiye ati: umuntu umwe ko avuga ati jeho ndi uwa Paulo, uwundi ati jeho ndi uwa Apolo, ntimuri abantu se? None Apolo ni iki? Kandi Paulo ni iki? Mbega se abakozi batumye mwizera Imana kuko Imana yahaye umuntu wese? Ni jewe nateye imbuto, Apolo arazivomera, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko uwizitera ntaco amaze, canke uzivomera atari Imana ikuza. Uzitera n'uzivomera ni bamwe, ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri indimiro y'Imana, muri nzu yubakwa n'Imana. Aho ni mucete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 3 ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'9. Arabandanya ati: nkuko nahawe ubuntu n'Imana, nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, uwundi yubakako. Ariko umuntu wese niyiyubare uko yubakako, uko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari iryashizweho, niryo Yesu Kristo. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha ko izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwazi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. Wa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Aho ni mucete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 3 ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 13. Bane bato, so wanyu ni umwe, niwe se wa Yesu Kristo umwami wacu. Niwe Mana yaremye isi n'ijuru n'ibirimwo byose. Uhoraho isumba byose, uwo yamyeho kandi ariho kandi azohoraho ibihe byose. Niwe Data, dawe, papa, dadi, baba, tata, abu, bivanye n'ikikorohera. Menya neza ko atawo musubirira mu buzima bwacu. Aramutse ahabaye, yoba abaye ikigirwamana cacu mu buryo buhishijwe. Tube maso, tubyirinde tureke guhona.
Bakundwa bene data, ntituzimire, muze twigane Yesu, twigire ku birenge vyiwe, we karorero keza kacu. Mu kumwigana dutegerezwa kwibaza ibi bibazo duti: mbe ninde Yesu yita data? Mbese wa Pawulo we ninde? Mbe uretse Imana yonyene, Pawulo na Yesu bari bafise abantu bita dadi? Yesu wenyene yaravuze ati: none ntimukitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavukana. Kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data, kuko so ari umwe, ari uwo mw'ijuru. Kandi ntimukiyite umuranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ari KRISTO. Ariko umukuru muri mwebwe azobe umukozi wanyu. Uzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uzokwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Aho ni muri Matayo igice ca 23 ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 12. Ndi n'ijwi risemerera nti: kaze kuri Yesu Kristo, umwami w'abami, nyina amahoro, umutabazi wacu, umucunguzi wacu, gakiza kacu, we adusengera, umuhuza wacu n'Imana. Muzokwicuza, mukure ivyo bigirwamana mu mitima yanyu, ariko abanyamabango mubahe ikibanza bakwiriye, mwoye kubanganisha n'Imana yanyu. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.